Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Ndabaramukije tuti wakundi ibiganiro cha kuri DFTV mukamuri kumwe na Digne Delicia mu kiganiro Hit Stars News mushikirizwa nanje Digne Delicia ndashimiye makeup artist wacu na behind the camera kabaye Logic Jamal mu nyubako za DFTV tukaba turi kumwe n'abatumire babiri. Reka ndabahe akanya kugira ngo bashobore kubidondora kumbure hari abatabamenye, reka ndabahe akanya nabo bashobore kubidondora. Ndabaramukije. Amahoro cyane. Ndabaramukije. Amahoro cyane. Kuba tabamenye abantu turi kumwe ni bande murashobora kwidondora amazina? Nitwa Loicon aka Igwe Boy aka Mayor Boy from Sounds Team. Yeah. Nitwa Arsene mugaye izina ry'ubustani ni Send the Boy. Send the Boy. Sen rivuye muri Arsene ririze Send the Boy. Hamabo muririmba nka team? Yeah, turimba nka team turi batatu abangu babiri n'umukobwa umwe. Umukobwa none ko atashoboye kuboneka? No musi ibyamugoye aragwajiye nyene ukuntu amagara ntifashe neza. Yego. Iyi team yanyu yitwa gute? Sounds Team. Sounds Team. Yeah. 111. Yes. Kubera iki iryo zina sinahuri? Yeah, Sounds Team ico bivuze Sounds Team turi batatu mu wese arokipa igiharo kimwe yindi siguro urashobora gufatira ku mashiga atatu yutetse ko ikintu kitegerezwa kuza kimeze fresh iyo dukoze work zamaziri bien. Ego. Udufatiye kuri gimme ni gimme? Yeah. Gimme, why gimme? Gimme urumva geste nyene gusaba ikintu umuntu. Ukuntu canditse sinzi ko mwashatse kugira give canke sinzi. Yeah, ni give me nyene nyatwa indika ba gimme. Kaje ka abbreviation ni mwakiyumviriye gute kuri rya ndirimbo ya gimme? Zijya ni inspiration z'aba Nigeria kwa twe umuziki dukora ni inspiration z'aba Nigeria gusa. Yeah. Basi ndasavye akapera umwe wese naho yaririmbye kuko sinzi ko mwaririmbye Kirundi, sinzi ko mwaririmbye kandabaha kanya. Hello Monica we mugikiriza cawo we niho nshaka kwibera we. Imbere uri mwiza nkuko usanzwe ubikora ufise ejo heza inyuma usa n'imfura ugwenge kugwenge urukanywa tugwenge untwara unyengenge yo ibintu nk'ibyo. Urukanywa kugwenge? Ugwenge kugwenge urukanywa tugwenge. Tugwenge verbe kwenga. Okay. Nange. Give me everything sigaye mezukunzi give me ico nshaka ni wewe ntawundi mwana wa buja no make me cry. Hindukira nzu kwa minyuma keza heze tuhirukira haba Mumbai canke Dubai nubishaka tuzohagera. Ibintu nk'ivyo nyene. Niyo ndirimbo yanyu ya mbere canke mwari mufise izindi ndirimbo imbere y'iki? Dufise indirimbo zibiri, iya mbere yitwa Yolohato, iya kabiri yitwa Gimme ariyo yinyeshasha. Yolohato sinshobora gutahura neza. Yolohato. Yolohato gisigura your heart. Urumva umutima wawe. Mchamushira ko bashamwe muri aba Nigeria uri umurundi wowe? Ego ndi umurundi kabisa. Anye bahitwa gute nga? Ari ku murundi. None je ibintu byanyu byose nubumengo. Ndagasabye ngira ikintu kimwe. Uru rutaki rubarwita gute? Urutoke? Oya babwita gute? Oya ico ndico n'urutoke gusa. Ngambesha none muri abarundi. None izi ntoki nazuzi izi inye kandi uri umurundi. Yo generation z'ubu usari ibintu byinshi tutari inspire navyo mugabo ico ndico izi n'intoke nkuko n'umuntu wese azi ko ari intoke. Urumva ndikuvuga hariho generation zikwiye kumenya ibi inye n'izindi. Turi muri 4e generation 4G. Yego.
Jengiri yaransize kumengo je ndabizi. Hamenesha kandi ndababaze ni gute mwiyumviriye yuko mogira iyi navuga ati team mukayigira mwebwe babiri hamwe n'umukobwa umwe kubera ko mutagize abakobwa babiri n'umuhungu umwe. ya elema yari ikenewe ari umukobwa umwe cyo tubona ko ibintu bikwiye yego ni kuki ujya mukobwa umengo ntiyagaragaye cyane gose canke namwe mwamushizemo gusa kugira ngo complete elema yanyu. no yaragaragaye kuko nawe afise verse no muri refrain afisemo akantu gato yaririmba. Ni zihe team kuri team dusanzwe dufite ngaha mu Burundi ni zihe team zibenspire mvuga ati izi team vraiment turabona umengo twozikura kwa kantu. ya ni best life music yonyene nta yindi. Kubera iki best life music? Best life music tuba turara umuziki bakora si umuziki mu bisanzwe turahuza ivyiyumviro dukora umuziki nyene nka best life turabiinspira ko n'abagra bacu turagira ico tubakwiye ko gitoya hamwe natwe twongereza ivyo wacu. Uretse team ni uwuhe wundi muririmbyi amuvuga ati aratwenspira turavye ukuntu yandika canke turavye twebwe ukuntu dukora turabona umengo birahuye. Umuririmbyi novuga mu Burundi ni B-Face. Kubera iki B-Face kandi mwebwe mukora R&B na wakora antoze ya hip hop? Mu bisanzwe twese muri sound team turibe n'ufise style turirimba afrobeat turaririmba rap gusa rap ntizirashikirwa mugabo B-Face turamukunda kwa natwe turabarape. Basi ndasavye akapera akantu gatoya basi mzamukuti. Ndasavye. Follow me girl nikiwa mbali za kilomita elfu muzamakungu ndo jina na kuitala malofu usiwe na off bumba yes halafu wata talk everything kwa maneno machafu yo. Muri no mwanya best life music na B-Face tubashize hamwe nuwuhe muntu mwosaba collab? Nkuko twabivuze no mwanya twohera kuri B-Face na best life music tutabashize kure. Uyacagura umwe muri bajya best life bavyemeye B-Face yavyemeye ihitamwe uwo mwotangurana. Okay navuze uwo twohera ko navuze B-Face. Kubera iki atari best life music? Gituma atari best life music coming soon umuntu ashobora kuririmbamo neza twabyumva ko vyatoranye ni B-Face. Best life music aza after kubera ko ntirashikirwa mugabo bari mu bo dufitaniye project mu myaka izoza. Ni kuvuga ico kintu kiriho ico gikorwa kiriho ico ciyumviro mwari musanzwe mugifise? Ciyumviro kiriho mugabo ntibiramenyekana neza. Dabaziki muri management mwebwe canke bimeze gute? No twe na management dufise tunyene turafise abantu b'abagenzi batuba hafi badutereranye no mu bitandukanye. Ni kuvuga nka team iba supporting? No ba supporting a team mugana abantu basanzwe. Okay. Kubera iki mutariyumvira mutaragira ide yo kuja muri management kwera mbona umenga abandi baririmbye menshi bagitangura gukora birukira cyane kuja muri management mwebwe ni kubera iki ico cyumviro mutarakigira? Ico cyumviro kiriho mugabo twebwe gikuru dushaka kwirukira management gikuru nibikorwa management zizokwizana kubera ko mbona nabagendayo sometimes guma wumva ngo bari bavanye no mpamvu naho turonka management cyosaba ibintu birebire kugira duhuze nabo. Yego. Nikiye kintu mutegekanya nk'abene Burundi nk'abene igihugu mubicishije mu bikorwa byanyu bya misi yose musanzwe mukora? Twebwe turashaka ko twobona Burundi biteye imbere muri music tukagira aho tugeze nk'ibindi bihugu uko nubiko biruyubaka. Niyo ntumbero niyo vision mu bisanzwe muri sound team tugira aho tugeze tugira aho twishikanye ndetse tugira naho dushikanye n'abandi bari nyuma batoya. Sound team nta munsi numwe yoba iraja mu mahiganwa kanaka canke sound team kwa dutangiye kuririmba 2020 nyene nta gihe kirekire tumaze muri game mugabo twahereye kera gusa twandika gusa impano bitwo tuzigaragaza ubunye uyu mwanya. Ego. Nikihe kintu mwosaba canke mwobwira abakunzi b'umuziki ndundi kumbure bagifata minenego impano z'abandi bo batazi canke ko zihari ariko zihari? Kintu cyambere cyo twosaba nuko borondeza iyi new generation ifise ivyumviro kandi irafise umuziki ufise quality gusa nuko usanga nyine bariko barayibanira ugasanga biragoye kugira uronke connection n'abandi bantu kugira ugenda uramenyekana
boja hamwe nabo bakiyumvira ukuntu boza bararondera izo ngabirano zinyegeje umuziki wotera imbere hama aba boss bakazana amaya tugakora ibikorwa igihugu kigatera imbere twese twotera imbere yego bivuze ko ikiwo je nk'ivyo nibaza ko vraiment boza tugakorera hamwe abuya apana gufata ngo naka ngo nko afise izina canke naka wapi bakarabira hose bakarabira ku mpano ziri hasi zitaraduga yego tukagira ico dushitseko nivyo aho mushitse mwaje mubisanga hariho abaririmbyi bageze kure mugabo bacidogera bamenyesha bakuru ngo ntibavuze indirimbo zabo ngo ntibapromoting ibikorwa byabo mwebwe kuva mutanguye naho bitaraba byinshi cane mubibona gute bimeze gute sino kwidoga kanini kubera ko biriko biraza bariko baratahura sound team carico bariko baratahura ibikorwa bya sound team bariko baratahura ko dufise experience muri music ko dushobora gukora ikintu ugashobora kumva ukigeranije n'abandi bantu bayimazemo uburambo kumva ko natwe dufise ibikorwa urumva tuko turashima biriko biraza niyo kebukego ni kihe kintu wewe wumva wubwira hotel canke nk'akamo hotera amaradiyo canke amateleviziyo online asanzwe afasha abaririmbyi canke abandi bafise ingabirano zitandukanye mu kugira ngo bashikane kure indoto zabo gico mbona gikuru kwanza tugakundana ubwacu abarundi ukumva uri kuravuza umurundi mugenza ukumva biryoherewe nico musanzwe abarundi nyene tuje muri mode y'umuziki wacu nyene umuziki ndundi nico kintu ca mbere nosaba abarundi yego mbega nta kintu muri yumvira nk'ica video ama clip bimeze gute coming video coming soon baca bavyumva biriko biraza biri imbere nivyo tuko turategura sound team ntitwicaye stay tuned with sound team ibintu biko biraza yego basije navuze mwe ni muri abarundi nguma numva icongereza gusa nanje mbona umuyaga ngaha bimeze gute wabitsura abarundi ko turiko tuvuga ikirundi ariko kiravanze ukuntu nyene Nimugire ico mushikirije abakunzi ba DFTV bariko barakurikirana kuri uno mwanya kuri kuko novuga ati nabarundi sinzi bari mu gihugu canke bari inyuma y'igihugu bakurikirana ibiganiro bya DFTV nimugire ico mashikirije nkamwe abene gihugu musanzwe mfise ingabirano zo kuririmba canke zo gushikana uburundi kure mubicishije mu mpano zanyu cyo nosaba abarundi cyo nosaba abakurikirana DFTV turabarundi turi mu kazi nta murundi yicaye twese turiko turakora foko baza musanzwe bagakurikirana kwanza ibintu by'iwacu mu Burundi bagira ico bavuze nyene nico bakoze si ukuvuga ngo management ngo ico uterera cyose naho mbwira akajambo gusa kamwe kuri we gusa kamutera esprit cyo ni ikintu gikomeye cyane ku muririmbyi kuba bakenera muri uwo mwanya yo baronka gute canke ivyo genda gute uwo dushaka yogenda kuri page ya Facebook ya Sounds Team Burundi akatwandikira ngira ko nsaba abakunzi b'umuziki ababosi abaki tugende kuri channel yacu ya YouTube Sounds Team tugire subscribe amapartage menshi ama like comment bagume badusupportinga turacarindiriye byinshi kandi natwe tubategura byinshi imbere mugende kuri DFTV abataragira subscribe murabe mu bikore tubandanye turyosha umuziki ndundi dukunda iby'iwacu mukaba mwari kumwe na Dinye Delicia aka Double D umwise kakana ntiwo buhushije nkama nshimira kandi cyane Ghost Logic Jamal na makeup artist Panwera namwese mandanya mukurikirana ibiganiro cya kuri DFTV ndabashimiye DFTV Tunda juhudi.